Ndasubiri kubakaza nshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri imboneshakure yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye ikaze rero mu makuru tugira tubashikirize kuri iyi saha, mudukurikira muri mu bisata bitandukanye. Ndabakengurukiye mwese mudukurikira muri mu mihingo itandukanye. Abakingurukira kandi abadukurikira bari mu bihugu bibanyi bitandukanye ndetse n'abari mu makungu ya kure. Mwese ndabahaye ikaze mu makuru tugira tubashikirize kuri iyi saha. Na makuru yiri wavugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mw'iperereza, indero, agateka kazi na muntu ndetse n'andi makuru yose abagiri uravugwa ngaha mu kibano. Weho gusa ico usabwa ni ugufyonda sabone na partage niba utaravyonda ko, maze ukazura uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri imboneshakure yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Ndabahaye ikaze rero makuru n'ibiganiro, ndabahaye ikaze rero makuru tugira tubashikirize kuri iyi saha. Na makuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaganiraga n'umumenyesha makuru w'ikimenyesha makuru France 24, yaragabishije leta y'u Rwanda, aho yavugaga ko ngo leta y'u Rwanda ariwe mwase Uburundi bufise, ndetse akanavuga ko ngo Uburundi bwiteguriye guhangana n'intambara ngo bwoshoza ku gihugu kibanyu cy'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye ryari irigira akabiri, kuko bwa mbere nabwo yari yabivuze mu kiganiro yagiranye n'umumenyesha makuru wa BBC Gahuza Miryango ivugira i Londres mu Bwongereza, aho yavugaga ko ngo leta y'u Rwanda ariyo ifadikanya n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 mu guhungabanya umutekano wo mu karere k'ibiyaga binini. Ndetse yanashimikiye kuri iyo ngingo, avuga ko mu gihe ngo umugwi wa M23 wotera ujabuka uciye Uvira ukinjira Bujumbura ukayifata, ngo bitazokwitwa ko ari umugwi wa M23, ahubwo ngo bizokwitwa ko ari leta y'u Rwanda ayihungabanyije umutekano w'u Burundi, ndetse ngo igaca ifata umugwa mukuru w'ubutunzi wa Bujumbura. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yaciye avuga ko ngo azoca ajabukana mu Kirundo agafata umugwa mukuru wa politike w'u Rwanda ariwo Kigali. Leta y'u Burundi rero ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo vyagiriza leta y'u Rwanda ko ifadikanya n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 mu guhungabanya umutekano mu karere k'ibiyaga binini, na cane cane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu gihe kandi iyi ari ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma, ikavuga ko atahihuriye n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kugara imipaka ihuza igihugu kibanyi cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi, aho rero yagirizaga ko leta y'u Rwanda ngo iyo bifadikanya n'abasize bagize uruhara muri kudeta yakozwe mu mwaka wa 2015 mu Burundi. Ico gihe igihugu cari kirongowe na Perezida Pierre Nkurunziza. Perezida Evariste Ndayishimiye rero yaciye afatira kuri iyo ngingo, aca yugara imipaka, avuga ko atipfuza ko abo bahunze bojabuka ngo bongere ngo baze kudodobereza umutekano w'igihugu kibanyi w'igihugu cy'u Burundi ngo bavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Perezida rero Evariste Ndayishimiye akimara gufata ingingo yo kugara imipaka, abanyagihugu b'u Burundi baratanguye baridoga, bakavuga ko iyo ngingo yari ingingo ijanye na politiki itaraba abenegihugu, narirya abanyagihugu b'u Burundi basanzwe baragenderanira n'abanyagihugu b'u Rwanda, haba mu guhahirana, mu guhana ubugeni ndetse n'ibindi byankenerwa bitandukanye, dore ko bamye bagenderanira kuva ku ntwaro y'abasokuru n'abasokuruza. Kuri iri genekerezo rero rya 10 Rusama 2020 murantunga, kuri iri genekerezo rya 11 Rusama 2025, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yandikiye ikete umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, amusaba ko ngo kongera bakagirana umubano ndetse ngo n'imipaka ikahava yugururwa, nkuko turiko turabishikirizwa n'abari batubereye ngaho nyene ivyo vyariko birabera. Na makuru rero yibihejeje kuba ngaha nyene mu Burundi, nkuko tubishikirizwa n'amasoko yacu yari ahatubereye.
Mu Burundi ho abaganga banonosoye irondoka rijanye n'amagara meza ibizwi nka sage-femme mu rurimi rw'igifaransa ngo nta bumenyi bukwiye bafise bwo gufasha abakenyezi bahuye n'ibiza, aho ni igitigiri cabo ari gito, aho ngo mu Burundi nyene abarenga 3,000 ngo bize uwo mwuga, 400 gusa muri bo ngo nibo bafise ubuzi. Ivyo ntivyashikirijwe n'abasanzwe bahurikiye mw'ishirahamwe ry'abanonosoye irondoka rijanye n'amagara meza Anasafikira Mama. Hari kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 10 Rusama 2025 aho hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abaganga banonosoye irondoka rijanye n'amagara meza. Ansira Manirambona umucigwa yatanze yamenyesheje ko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi hasanzwe hari ubukene bw'abaganga banonosoye irondoka rijanye n'amagara meza, abakenerwa cane mu bihe vy'ibiza, aho yatanze akarorero k'impunzi zahungiye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Emeline Iyizere arongoye ishirahamwe Anasafikira Mama aremeza ko ubukene bw'abaganga bw'abanonosoye irondoka rijanye n'amagara meza aho benshi atabuzi bafise. Mw'ijambo ryiwe yaribukije akamaro kabo aho bajejwe gutabara ubuzima bw'umwana hatibagiwe n'ubw'umuvyeyi, kuko ngo navyo biri mu bizotuma ya mbono Uburundi bwihaye ishikwako. Naho Clementine Irakoze yari yaserukiye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu amenyesha ko leta y'u Burundi ko izoshigikira iryo shirahamwe kuko ngo ryaje hageze ngo rizohuza abasanzwe bakora uwo mwuga. Ico mwomenya nuko kandi uwo munsi wahimbajwe ku civugo abaganga banonosoye irondoka rijanye n'amagara meza ni kirumara mu gutabara mu gihe c'ibiza. Naho Ngoziho ibitaro vya Kiremba bitacakira abavyeyi bibaruka ata amafaranga barishe, vyatumye ku bindi bitaro abavyeyi bagwira cane. Akarorero ni ku bitaro bikuru vya Ngozi aho ubu ngo bakira abavyeyi bibaruka barenga 450 ku kwezi, mu gihe kandi vyakira abakenyezi 300 ku kwezi. Ibitaro vy'Ikiremba bikacira abavyeyi bibaruka ata amafaranga barishe. Abayobozi b'ibitaro vy'Ingozi bakamenyesha ko ubwishi bw'abibaruka butuma ibitanda bikena, maze abakenyezi bakaryama ari babiri ku gitanda, ndetse n'akazi cane cane kubaforoma kakaba kenshi. Ahandi naho ngo abaza kwibaruka bava mu makomine ya Marangara, Kiremba n'ahandi ngo hegereye ibitaro vya Kiremba bipakiza ku mapikipiki bagashika ku bitaro bikuru vya Ngozi barushe, hamwe ndetse ngo abana bavutse bapfa ari benshi gusumba uko vyahora. Si ku bitaro bikuru vya Ngozi gusa kuko no mu makomine yandi yo muri Muyinga canke Kirundo naho nyene ngo bakira abakenyezi bibaruka bavuye mu burere bwahora bwitura ibitaro vya Kiremba. Abayobozi b'ibitaro vya Kiremba bakaba barafashe ingingo yo kutavura abakenyezi bibaruka canke abana bafise imyaka munsi y'5 bivuye ku kuntu leta ngo hariho amezi yanse kuriha ivyo bitaro, kandi vyaravuye iyo migwi y'abagwayi barihirwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ca sida. Reka rero mbe mbashimiye mwe mwese mwari muri kumwe natwe makuru y'ibiganiro twabashikirizaga kuri iyi saha. Turaza gusubira mu makuru araza kubagezeko n'amakuru mwashikirizwaga n'imbonesha kure yanyu mukunda cane imwe Rudende ya Isange TV, imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mw'iperereza, mu gatakazi na muntu, ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano.